Mwaramutse mu ndwi iheze muri weekend nakoresheje live ikiganiro nacisha kuri space kuri Facebook no kuri YouTube mbaza nti kubera iki abapolitike b'u Burundi batokwishira hamwe muri iki gihe u Burundi bugezemo kugira ngo bashobore gushayura u Burundi. Ico gihe tugira n'Imana haraboneka umuntu umwe ari muri abapolitike nibaza ko nariko ndaviza Professeur Libera ntibashira kandi aratwizeza yuko mu vy'ukuri hariho ibiriko birakorwa ariko kuri jye nako nibaza ntikumbure bari bakenewe ko ngira ngo bondera umuhuza hanyuma uwo muhuza kumbure akabumvikanisha bakaraba ukuntu boja ku ntumbero imwe. Usivye kandi ko Libera yambwiye yuko ivyo bitari ngombwa ko nyene bafise abagabo hagati yabo. Iyi weekend nyene nca mbona rehose ndi kumana ure hose ngenda kumana plutôt ari kuri yaga avuga nabo nyene ukuntu imigambwe yabaye créé mu Burundi, imigambwe myinshi cyane ubundi mu imigambwe myinshi irarenze ariko yaratubwiye yuko imigambwe bagiye bayikreya bakurikije yuko barondera inyungu ziva muri iyo migambwe. Hanyuma tugiye mu bintu byo kwiyamamaza sinzi neza imiduga yo yavuye ishika nk'indwi y'amajipe ndeba ko nayigendeyemo naje ko na munyamanga mukuru wa Formule icyo gihe nayigenderamo haje amajipe amapajero bajya imigambwe harabace biyumvira rero ati inshinze umugambwe cyangwa ikipajero nabyo wumva hari imigambwe yavutse yo kurondera ipajero urumva no kurondera ipajero mu nyuma tuja mu bintu by'ibiganiro bise convention de gouvernement byabaye hagati ya leta n'imigambwe hashingwa leta yindi itavuye mu matora abantu barajamwe abantu n'abatatowe barajamwe kubera babakuye mu migambwe harabimba ati iyo rero ushinze umugambwe urashobora kumushikira nganje mu ambassadeur mu gouverneur hari indi migambwe yavutse uko nyene. Vyumvikana donc uravye imigambi iri mu Burundi numvise ngo hari umuntu yambwiye kuri space nyako bashi irenga 40 canke 100 mugabo nkuze kuba bivuga ngo 30 gutyo ariko na 30 ni myinshi cyane kuko gitoye nk'u Burundi yuko kirimo imiliyoni 13-14 z'abarundi benshi nazarugwaruka wanashaka tandis que nk'ibihugu tumenyereye bifise demokrasi yicaye neza usanga nini hari presque imigambwe ibiri ubundi abarugambwe buto kesha tanga vuba bufise n'amatora yabo atari signifia mugabo nanyene butashika indiri ahandi usanga nkuko nabivuze ari left canke right muri UK bafise kumbure miliyoni zishika 270 kumbure muri UK mugabo nanyene usanga ari Tory n'aba Labour 28 muri Australia naho nyene nk'imigambwe ibiri no muri USA bafise igihugu kinini kirimo ama state menshi cyane ukuntu bashoye kumvikana bagastickinga ku migambwe presque ibiri hari ubundi bu parti buto butigwa bavuga the Tea Parties n'ubundi aba libertarians ariko nini n'aba democrat n'aba republican kandi ari miliyoni 340 so rero gacamvira i Burundi dufise ikintu bita boutique politics inovuga niche sinze ko noyita mu gifaransa mugabo ni nkaka boutique buri muntu usanga bon c'est pas ndondeza afise boutique butara afise boutique uyu Shovino mugwengeza afise boutique uyu Alexis Nduhije afise ka boutique kiwiwe Leonidas Sinzi hatunga Imana afise kandi ka boutique Leonard Nyangoma afise ka boutique kiwiwe c'est pas ndanabibagiye Shovino mugwengezo namuvuze ya Shovino mugwengezo Libera ntibasha kandi afise boutique Frederic bamvuga inyuma bagafita kabutike ba Jean Minane gafita kabutike n'abandi benshi abo nabari hanze n'abari mu Burundi n'abari mu Burundi nuko nyine ko ari utuntu tw'utudumbidumbi nibaza ko toshona kuronka abanywanyi benshi kuko tubona no mu matora n'ubwo ngo barayabiba neza ko tumwe bamwe atanu byo ko atanywanyi bafise kubera n'imigamenye bayikreye kugira ngo nyeneyo arabe ko yoronka Mercedes canke igiti runaka kuba deterwa hariya nakandi gashira hamwe canke gubura amatari ibintu nk'ivyo donc iyi boutique politics neza ko iri mu vyononye igihugu haba ko bari mu Burundi n'abari hanze. Iyindi sortie mediatique nabonye nyene muri weekend ni ya Alexis Nduhije aho nibaza sinzi ko ari gano cavu ariko biboneka ko casohotse muri weekend no nakibonye bariko bamubaza naho nyene kwijanye n'ibintu vy'ama coalition ibintu vy'inani urunani reka ariko tumere nkamwumviriza bo iyi ntabwo ari indictment ntabwo ndi kwadaka Alexis Nduhije canke abandi ba politiciens bose nza ko afise impamvu bari gukora izi boutique politics ari impamvu ziri ancré ingene igihugu gitwawe dans l'histoire n'ibindi vyinshi kumbure twavuye muri yo live
nibaza André umenga nawe yabimeze nk'ubisunya cyane nshaka gusa kuvuga ko explora iyi eta turimwo no kwiyumvira amasolution maze kubona abantu baproposa mu ma comment sections iyo narungitse post kujanye n'ibi bintu. Alexi reka ndakubaze kijanye n'ibintu byo kuja hamwe uretse Leonidas Hatungimana ndazi ko mutogwana mu ndana Minani Jean Minani ndazi ko heruka kuvugana kera na Shovino mu Gwengezo uko biri kose bamvuga inyumvira wogira ngo ntimusangiye amagorwa abarundi barimwo ari ubwo niba abarundi ntibazohava bibaza ko Alexis Nduhije ari we kibazo kuko buri gihe usanga ari wenyene. Bo imbere ko yishura ico kibazo nibaza ko Jean Minani yahoze ari mu Frodebu Frederic bamvuga yera mu Frodebu ngo sinzi ngende bo baranyakoranije sindabimenya neza sindavyibuka Leonidas Hatungimana yahoze ari umusendede bagi mu mafrondeur sinzi ko yatanguje umugambi wiwe hanyuma Shovino mu Gwengezo nibaza ko ari muri UPD sinzi ko akorana Emmanuel Ndarimana cyako no nyene mwe wese afite akapotiki kiwiwe ako kajagari karansize gutahura mugabo reka tumumvirize ivyo uko yishura nibaza ko yonyishiwe ariyo ahandi ndagovye kugira ko comment uno munsi. Ikibazo cyawe ni n'ubundi ngira nsubire ndababwire ivyo nama ndababwira abamenyesha makuru muba muri icirore cya societe abantu barashobora kuvuga ibintu byabo kenshi na kenshi baba bariko bafise bimwe banyegeza canke ibindi bavuga kubera ko bashaka kwishira imbere kwishira ahantu hameze neza. Rero abanyesha makuru ni mwebwe mukubitirwa kuja kubirondera kugira mumenye muti ni bande bavuga ukuri, ni mwebwe twokwita filtre moshobora kwerekana ninde ni bande babesha, ni bande bavugisha ukuri, ni bande bari mu ndumbero. Ibintu vy'igihugu sivyo kuja gufatana mu nda. Bo ico kintu cyanyuma nshaka kuja kurondera intuze amakuru nk'urondera amaganga y'inkoko jewe numva umenga naco nyene bwana Alexis Nduhije wari mumenyesha makuru ndumva kitarico ego nivyo hariho ntuze journalisme d'investigation mugabo munye nk'abanyemesha makuru mu buhungiro nta mafaranga bafise yo kugenda batembera baje muri Europe bavugane na naka baje muri Denmark bavugana naka baje muri Canada navuze abandi bakandida bariyo baje mu Burundi kubona n'abandi basho kuronka izo verite vyasaba yuko abapoliticiens abantu bavuga ko ari leader mwebwe muba transparent kuko après tout nta muntu nizi boutique tuvuga nta muntu azoza gutwara atwara iyo boutique umuntu azotwara abarundi bose je navyo navuze ko mihari no uvuga ngo uri muri Kongo n'ahandi mu gihe uvuga ko gwanira abarundi uvuga ko harane kuja gutwara Burundi il faut ko uba transparent tukamenya uri mu biki au moins c'est pas neza ko hagomba kuba information publique tugomba kuja kudiginga nk'ubu unkakarorona nashatse kumenya izo nani biragoye kuzitora ko ziri all over the place hagomba kuba au moins website buri runani rukafite ahantu canke social media runaka ushobora kuja kugenda ko imigambi yabo abanyagihugu tukayiraba kuko après tumuza kudutwara nzizobatora nta uzodutwara tutamutoye désormais so ego nivyo amamenyesha kuja kurondera ko harimo na transparence abapoliticiens mukavuga ivyo muri mu murakora mukatwereka equipe mufise neza kuvuga ahantu zeye rya M23 usanga bafise abantu nazatwirwa ne bafise abantu bakora muri media ugasanga bariko bavuga n'amajournal n'amajournaliste ugasanga kuri ama space barahari bakishura ibibazo vyinshi jewe ujya umwe yavugira umwe mu bavugira M23 tweze guhurira kuri space menda manze kibazo kitajanye kwanza okay kijanye na M23 muga kijanye n'abarundi b'abakongomani bavuga ikirundi cyane bashaka kubaza mbona abonye sinzi ko uyu Dr Oscar Barinda yarari mu kiganiro nari mubonye ko rabwira AFC M23 najya mubaze cyangwa undi ya igisubizo iyo conflit intertribal igihe AFC M23 iri contre iyo region irayifise muga muri gahunda yo kuyishira mu ngiro kugira ngo mesaba abo barundi aba kongomana bw'ikirundi bahagarike gutotezwa n'icyo cyakubata aracishura nyene n'uyitonze ntiyabwo yanjyagagwe ngo bamurundi byo gukora ikintu nk'ivyo icyambere cyari kuri ku barundi batuye muri plaine ya Rusizi kubera ubuyobozi bubi bwaranze igihugu cyacu muri iyi minsi ya nyuma nabo batangiye kubibasiraho
kuko yabivuze koko umwami baramwishe mbese nabo byaje nko muri ya nzira yo kuyikuraho nayo ariko icyiza rero twatabaye twahabohoye icyo kibazo turakizi turashyiraho imiyoborere myiza izagarurira abo barundi uburenganzira bwabo ndakeka icyo gisobanutse sinzi niba hari uwo twavuganaga hari ibindi bisobanuro yaba yifuza ariko ikibazo turakizi yavuze ko rwose yabyemeye kandi abishimiye yego nibaza ko mukwiye kwamiyora ntuzeye sortie mediatique uvuga ko uri umulideri hari ibintu uri kurakora ifoko regulierement wa updatinga abarundi tungejeje hangije aha ntibagesinge cyangwa bavuga ngo muzoba murabimenya ko nivyo abarundi après nkuko ndabivuga nta muntu afise igihugu ciwiwe ni boutique politique ndakwa icyo kindi umwe yasha mu mufuko anyegeza nkuko menga ni patent sinzi patent mu gifara ko muzita menga ni copyright ibintu vyanye ndi mu birahabe dugoba kubiraba sindazizobatora anyway reka twumvirize ko akomeza ibintu by'igihugu si ivyo kuza gusinatira ko nibaza ko ikibazo tuba turimo abarundi nuko nyene twama tugomba gukinisha ibintu by'igihugu ega turabikinisha ivyo byose muhejeje kuvuga nibaza ko ari ivyo baba bababwira ivyo ndivyo kugomba gukinisha ibintu by'igihugu kuki mutababaza bobo bafise inani zirenga zitanu izo nani zirenga zitanu nizo twoja mu nani ziri hari nani zirenga zitanu umuntu wese afise urunani wiwe zirenga zitanu nimuziyarura hanyuma mugaca muvuga yuko ari tuwe twanka kuja hamwe tuja mu runani ruwe bon sinarinze ko ari nani zitanu izo nani zitanu mwozimbwira bo kandi urunani twumvikane urunani kuvuga imigambwe yishize hamwe sinzi ko ari inani z'abantu kuko ibi nta sanse binafise deja iyo mvuga imigambwe itanu deja imigambi itanu ku bantu bari hanze ni myinshi cyane kuko tuvugisha ukuri abarundi bari hanze ni bangahe et surtout abari hanze bari novuga contre le pouvoir ya dede kuko la majorité y'abantu benshi bose novuga majorité kuko nabaharuye mugara ba diaspora benshi bahunze na cyane yabagiye bava mu makambi y'impunzi bose novuga la majorité bari guhande gwa dede abandi bari détaché de la politique turavugana ngavuga ati vyo ntavyo ndimo nari yogororeye ni wombaza donc abantu bari muri politique bariko bahangana n'u Burundi ni bakeyi cyane gose ku buryo kuvuga ngo ni imigambi itanu c'est trop kuvuga ngo ni nani no kuvuga ni nani zitanu buri runani rumwe imigambi ingahe donc hamwe imigambwe itanu multiplié par un nombre irenze kabiri donc kumbe nani zika abantu I don't know cyane n'abantu mumva ni ya boutique nyene izo nani exactement zigizwe n'abande kuko bagira urunani bagira umugambwe cyo yide yikinani en fait urunani sorry ikinani cyo urwara kuvuga ide y'urunani geneza ko ari ya fake deja urunani ndiye nta hantu ushobora kudushikana kuko urunani deja mwamaze kumvikana yuko atakintu muhurijeko kuko yo muba mugihurijeko mwaba muri umugambi umwe alright mwamaze ko muti bon jewe ndi MSD nanje ndi Frodebu nanje ndi Ranak ntiwombaza tufona Burundi diferama mugabo pour une raison reka tuje hamwe bo ivyo birashoboka rimwe ndavyoka ko nabitanze ko nakarora muri France mu matora aheruka hari ukuntu Jordan Badela kuri right donc wo bitanu ze far right cyangwa l'extrême droite donc yashoboye kumera nk'uzamutse ico bita muri Rassemblement National cyangwa RN hanyuma abo muri left baca bagira ico bita Nouveau Front Populaire bari coaliza ijya bita la France Insoumise ijya la Parti Socialiste baba écologiste n'aba communiste le parti communiste français bishira hamwe kugira ngo barabe ko bo contrecara the rise of the far right ko bavuga ko la ba Marine Le Pen na ba Jordan Bardella boduga hejuru ubufaransa bwabaja mu yaba droitier bo très rare mu bindi bihugu izo coalition kenshi usanga zidashobotse kandi naho nyine bagize ibibazo vyinshi cyane ukuntu bashobora kumvikana uba premier ministre ndibuka ko vyafashe igihe kirekire imbere yuko ba Macron yemeza umwe wa mbere yagiye macha démission haje igihe sinenkibuka neza sinko kugera pour le France
mugo ndavyumva bivugangwa ku maradiyo. So urunani donc ntimumvikanye, mutumvikanye naho uca usanga mudashobora kumvikana ninde yoje imbere y'uwundi kuko deja mwese mwita abagabo. Hanyuma niyo mumvikana ko bimara igihe gitoyi zana zirastembagara navyo zikazitembagara, of course kwa mumva dorze deja nta kintu mwari kumuhurira ko opahava usubye kumbura ko muri abansi basendede mwese. Hanyuma n'ikibazo kwanze n'igihe muja mu Burundi mukagifata naho nyene nta uzigera vyo genda muhava musanga twaye mu kintu cukuba locked hagati yuko destin mbega sinduhije n'abamvuga inyuma ba president da premier ministre ninde, donc mukagorana no gutora gouvernement mu gihe mwoba mwageze urunani rw'abantu taco muhurije ko asubije ko gusa mwese mudakunda CNDD-FDD. So je ino siyo binani naza ko ariho ukunanirwa kwabereye kumbe ndakize. Donc urunani ni nkukunanirwa. Je naza ko no siyo urunani akuvuga ko twananiwe, sino hagomba kuba umuntu makazamuka w'inguvu hanyuma agatwara abandi mu kintu kimwe kitwita urunani, un mouvement, un parti, pas urunani. Je bintu by'urunani pe ntazo nojamo ko doesn't make sense. Et surtout ko twamaze ko mu Burundi bitashobotse, hagiye kuba inani nyinshi cyane mugenda mugambanirana, ubu nta muntu agishaka no kuja mu runani. So abantu bo kwizera iyindi forme, iyindi topologie ya politique pana topologie nani je no bako yananiwe. Voilà. Hari nani zingahe iyo abantu bababwiye bati nimugende mukore urunani, hanyuma bahejeje bagaca babwira uwundi ngo genda ukore urunani nawe, baheze bakabwira uwundi ngo nukore baba tayari baba bahejeje kubagabura. Hanyuma ikibazo kica kiba bande, kica kiba twebwe twatanguje urunani kuva narababwiye n'ubundi abisubiyemo. Adese Kibiri yavukiye munzi wanje mu Kinindo. Murababaza bose abanyepolitike bose bari muri Adese Kibiri. Yavukiye munzi wanje mu Kinindo. Muravyumva? Nitwigeze tuva muri Adese Kibiri. Twarababwiye ibintu byose twabonye muri Adese Kibiri. Byarondera usenya nuze MSD. Narababwiye ko twagize inama, twamagawe mu nama muri Tanzania, nkagenda nkasanga ni jeje nyine nashitseyo bakamfunga. Muravyumva? Ivyo byose biba byakozwe n'abandi nabo turi kumwe. Anyway, mushaka kuja kumviza kino kiganiro ku mbuga za barisi nyene ya Megawita Romanda. Nibaza yuko personnellement ibintu vy'inani uko ndabibona nuko vyabananiye. Iryo jambo ryoshe kuvuga urunani rwarananiranye. Uhere kuzo nyene ADC Kibiri sinoka n'ikindi kintu cavutse inyuma yaho muri amatora heruka, ariko urumva kandi ko kubera n'ubundi mutari muhuje politique ucu usanga mugiye gucanamo canke vyoroshe yuko n'umuntu n'akandi kagambwe gatoyi gashobora kugenda kwa Neva canke kwa CNDD-FDD ati cene munyemerere ko rije nzorongora Otrakomo maze gutsinda, hanyuma ngende muri rya runani ngiye gusa kuvyonga kubazanira isaku kubasomera usako n'ibindi. I don't know. Je numva hakuye iyindi formule, iyo neza ko formule y'unani isa niyananiranye ko atanakamara ko guma muyivuganga kuko bon vyaribonekeje burya abantu iyo bakuze biragoye ko bagororoka. Bica binjana ku bantu singomba guteranya ama generation mugango agene bari kubaraba ari dodomba yuko amfete abantu babazehe bo arisese umusaza bien sûr neza ko vuga basaza banini cyane yuko novuga ko babahemukiye bavyananiye ko bumvikana ngo bashobore kugira muvuma imwe, none bigiye kugorana abantu baze mu buhungiro CNDD yiganje kubera évidemment abo bantu bagiye bashira imbere ego. Sinzone umuntu yayivuze kandi ejo bundi ego jewe ntagiye imbere nta wundi yoje imbere, nije ngomba kuba president je no sais pas nakandi twokorana nakanda murusha ibi nakanda murusha abanywanyi nakanda murusha ibindi bintu, bigaca bituma abantu jeune bamwe bibaza ati kumbure dukeneye iyindi mouvement itarimwo ego mbo encore une fois sikinogijamo espoir hakintu bavuga mu kintu ngo imfizi ntamitendera nkase. Ndiko ndarababaje nawe nsinze ko tubo bazozana formule nshasha, et surtout que mu bindi bihugu abajene bigira ku basaza ko bavuga ati si vieillesse pouvait si jeunesse savait. Mu sanzo abazehe ntibafise ingufu zo kwirukanga mugabo baratransfera knowledge na sagesse ku bana bagifise ingufu bakirukamo. None cette fois-ci nous avons abavière no vuga ko c'est pas
vyananidime ko biyunga d'une manière ou d'une autre ubiravyo kwanza navyizezanyakurization no même à l'intérieur du pays ukuntu Formule bayisambaguye iprona bayisambaguye nibagiye mukasi muri boutique mukasi bijya nawe yashaka kuvuza agapotike kiwewe. Anyway, donc biragoye politike Burundi nibaza ariko iyi politique de la boutique politique ya niche iyi boutique politics naza ko aricyo kintu kiriho kirica Uburundi bijanye pour corruption ndibaza no kuntu economy y'u Burundi canke societe yorganize aho usanga umuntu afashe ku butegetsi afise ubutegetsi abafise vyose kandi utari ku butegetsi tanakimuronka donc abantu bashaka kuraba ukuntu baba bari ku butegetsi canke babwegereye canke bari muri politique ko babona yuko umenga niho hari injya gusa mu ma societe hariho ntuzeye entreprise privée usanga abantu benshi abonye politique atayishaka canke atayishoboye canke atashaka kwirirwa araja guterana mwiereka aca yigumira muri privé abaho neza rimwe gusubira no muri politique muga mu wundi malheureusement économique ukuntu imeze urabona yuko le président asinya décret kuri nomination yose kumbura hembo amadolari ashika umuriyo amanda ashika umuriyoni neza ko ata muntu umwe ayakorera atabanje kuba nominated kuba nommé par le président. Qu'est-ce que l'on peut faire? Kumbura hakenewe amaraso mashasha si kuvuga necessairement imyaka no kuvuga kumbure izo nani zananiwe kumbure zimere nk'izikinjura gatoyi hazamuke uwundi muntu avuye inyuma kumbure nk'abajya bari muri société civile nibaza ko harimo abafise calibre yuko ba politicien nubwo rimwe babikwepa je personnellement nta kintu mbona cyo buza nka Pacifique ni nazo ko haguruka ati bon I'm gonna lead the movement. Kumbure yoba yaragize ubwoba kubera muri 2015 hari ibintu bamwagiriza ko yoba atakoze mugabo rimwe no kuraba neza kuvuga ngo burya ngo yasutse abajene mu bisanzwe no kuraba yari washaka kuri sincere muri muvuma itarayishije ico gihe ntiwoca witera ngo ndibakwice kamone nta kuntu yavuga ngo none ni munyice umva ico ni kime kandi nako yavuga ngo abajene mwese ni muze tugumane hano cyane ni muze ndabahenda bahoriza indege mwese ndabajane ntivyayi gushoboka so ivyo bintu naza ko ari inevitable ni risque à prendre yuridinga mouvement mbona ko aza ko yovuga nibaza ko agiye imbere personnellement neza yuko abapolisi benshi atawo mugwanya kubera atari muri izo nani zisanzwe zihari ko donc ashobora gutanguza ikintu gishasha kundi wese agitanguje ari arisubije ngo kudukwega muri MSD ari bamvuga inyumvira kumbure muri Frode cyangwa yundi nani zibarimwo ibintu nk'ivyo mugabo ari umuntu mushasha mucakumbure ntuzeribera ntibashaka nawe neza ko ari mushasha muri politique ndi mutanu atantu yishagiyemo ko nawe nyene kumbura ashoye kwiyempoza ntabwira runana kiyempoza ati jewe ntanguje new movement akavansa je no sais pas sinzi bamwe baniyo mbari yo bari akavuga ati okay burya nubwo 2015 nahushije ndaca ari muzima niba kiriho reka tuzamura ikindi kintu I don't know je ndikwaza ko hakenewe Formule nshasha kuko burya hari kivuga ngo insanity donc insanité donc uguma ukora ikintu la même chose ukexpectinga resultats zitandukanye donc umukora ikintu cakini nyene ko mwiteze ko resultats zotandukana ico gihe bavuga ko uri insane no bufise sanité donc insanity is doing the same thing over and over expecting different results. So revient nani ko vyatanga muri 2010 je crois neza ko ari Formule donc akwiye guheba bakande ni Formule personnellement. So turamaga umuntu umujene umuntu wo muri société civile umusaza n'importe qui mugatuzanire a new formula hanyuma abarundi bamuje inyuma bashoboye kubushayura. Naho sinzi abajene niyo hagira ico bashika ko bazotumenyeshe ariko aba basaza on sait jamais bon na liberant bashaka kandi atubikora ibintu ari karakora nawe nyatwizeye ko mu minsi azoba transparent akabitwereka ko après ko ndabivuga igihugu ni c'abarundi uzotwara wese azotwara abarundi ntabwo ari boutique comme Stelle ushaka kugurisha ibidandazwa mu bindi bihugu neza ko politique kenshi na kenshi uyigurisha mu guci wanyu que donc iyo transparence novuga ko iba ari ngombwa sawa mugira umusimiza zosubira bye bye.